Andwi basoma kubera ku murongo wa cenda bakiriko baricara murabe ibitabo mwese abari mu rusengero n'abari hanze. Ivyo ngo ni ishengero atawushobora kubiharura bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe basemera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu itagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Ino ntebe bagije nabo bakuru na Dabiyabugingo bikika hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe bitazoshira amen. Umwe muri babakuru arambaza atora bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye ndamwishura nti mugenzi niwe wobimenya. Arambwira ataba abavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso y'abamwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro. Kandi ivyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi kandi bazoba bakigira inyota ukundi. Kandi izuba ntirizobarabika canke idukumba yose kuko wa mwagazi ari hagati ahagaranye n'iyo ntebe azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Imana ishimwe. Haleluya. Amabanga menshi kuko yavanywe aho arajanwa ahantu ho mw'ijuru kandi ivyo ntiyaravyiteze Yohana kuko yari mu gihano gikomeye cyane. N'umwe mu ntumwa za Yesu Kristo yoba yapfuye amaze imyaka myinshi. Bibiliya rero ivuga ngo arahishurirwa ajanwa ahantu ho mw'ijuru. Bibiliya ivuga ngo hazoca haza umuntu yitwa Antikristo yandika mu kiganza no mu ruhanga mu gice ca 13 c'iki gitabo. Hanyuma rero abandike ko ikimenyetso kuko ngaha turafise ikimenyetso, turafise ikimenyetso ca mpwemu yera icurabira ku mukristo w'ukuri. Maze rero bazoca bandikwa kandi azokara bazovuga ati banza mubwire sansuma y'abandi bitwa abakristo mundabire ko hari abasigaye. Hanyuma rero kuko bazoba basigaye bazokwanga kwandikwa mu kiganza no mu ruhanga kandi borabahisha yohisha ikiganza canke mu ruhanga. Numva ijambo ryabakurura urindira mugasangira. Aba bantu birimbuye mu mitima basanze hari ikintu bakenye imbere y'Imana muri wa munsi mukuru ukomeye arera mushabindira babonye ko bashobora kuganirwa ntibashingeyo none baragiye gupfira imbere y'ubwinga bw'Imana bagomba kwezwa ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo baze bahabwe ikaze Imana. Nawe rero nubaharire ijambo ryawe rivuga ngo umuntu avuga ibigambitanyo akabihana akabireka azogirirwa imbabazi. Reka rero amaso yawe yuruke yenda umwami imitima wongere wemere Imana amazina yawe yandikwe ubahagarike imitima yawe yemere wa mutima musha wo kugenderezwa n'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana uri umunyembabazi guhimbara guharira Yesu Umwami Umukiza wacu.